Reka itezekana umunezero nangire nsubire ndabaramutse abandi ndabahimiriwe shitanywanyi bacu mukurikirana amakuru n'ibiganiro mugezweho nanje Bunyoni hano kwimbonesha kure yanje ndetse ari nayo yanyu imbonesha kure imwe rudende bashikiriza vyinshi cyane bikubiyemo ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe. Amakuru atosoye, amakuru yizewe, amakuru mba natoje mu buryo bwimbitse, amakuru mba nigereye aho bibera nkavuga ngo reka mbabwire ibiriko birahavugwa, babwiriza ibiri kuvugwa mu komine atandukanye hano mu gihugu cacu c'u Burundi, babwiriza ibiriko biravugwa mu bihugu vy'ababanyi cyane ku rubuga rw'intambara muri Repubulika Iharanira Rusangi ya Kongo, mu ntambara yo guhuza umutwe twajibwanishwa mu 2023 ndetse n'ingabo z'iki gihugu. Nkababwiriza ibiriko biravugwa mu gihugu c'u Rwanda, nkababwiriza ibiriko biravugwa mu Burundi, Uganda, Tanzania, Kenya ndetse n'andi hirya hino muri Afrika, ndetse nkababwiriza n'ibiriko biravugwa mu gufi y'amakungu ya kure na cyane mu gufi y'ibiyaga binini. Reka mereko ndakengurukiye wejeje gufyonda sabone wamanutse hasi ukajambo kumutwanditseho sabone ugafyonda ko aho wama twumviriza werereye ndagukengurukiye cyane. Niko ndahera ndasaba nawe utareza gufyonda sabone buraswaka ariko karyo kwamanuka hasi ukajambo kumutwanditseho sabone ugafyonda ko, ndetse wamara gufyonda sabone wakomeza dusangiza n'ibitekerezo ngo tujye turabasha kubana 5 kuri 5, dore ko itekana umunezero niyemeje kujya mbashikiriza ivyo amatwi yanyu atigeze yumva na rimwe. Ndakubwira ibiriko biravugwa cyane mu idonido nagutegure, ndakubwira ingingo nkuru ndibuze kwibanda kugira ko ingorane z'ibitoro mu Burundi leta rumiwe imbere y'ubukene bw'ibitoro. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abashiranganje b'intwaro yo hagati mu gihugu gusubira kwemera uruja n'uruja rw'amapikipiki hagati mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, mu ntumbero yo gufasha abanyagisagara kwiyuguruza. Emmanuel Sinzohera arababazwa nuko leta itakigira ico ishikirije ku ngorane z'igitoro egisa niyumiwe. Ndababwiriza nyene biriko biravugwa mu ikibazo k'ibitoro hano mu gihugu cacu ari ikibazo gikomeye cyane. Ubwo nyine umukuru n'amashinga amateka agisa ubushiranganje bwo gutwara abantu n'ibintu kuvugana n'ubushiranganje bw'intwaro yo hagati kugira ngo bareke amafomoto asubire gukorera hagati mu gisagara ca Bujumbura kubera kena ry'igitoro. Beshi bavyakiriye neza ingene yuko bavyatiriye kugeza mu kanya gatoya cane. Urako c'ibitoke ibikorwa vya OTB Buhoro vyahagaze kubera ubukene bw'umunyagankuba n'ibitoro. Kuva kuwa kane uheze ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke buraruko bushira uburengero bw'u Burundi vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyagankuba n'ibitoro. Abakozi b'iryo shirahamwe baridoga kubw'iryo hagarikwa ry'ibikorwa, basaba leta gutora umuti ico kibazo vyihuta. Byinshi cyane kuri ino nkuru ndabikugezaho mu buryo bw'idonido cyane mu kanya gatoya cyane naguteguriye. Kubera ko Bujumbura maririye ibibanza bidandarizwamo imboga navyo vyakozwe ko nikena n'ingorane z'igitoro. Abakenyezi badandaza ivyamwa mu kakaritsiye yo mu gisagara ca Bujumbura ntibakimenya aho bata umutwe. Ibura ry'igitoro rirakora kwiyunguruzwa ry'ivyo bidandazwa. Murakazaniza mu gihugu kitagira ibitoro, murakazaniza mu gihugu gisamburwa, murakazaniza mu gihugu gikennye igihugu cacu c'u Burundi. David twashobora kuba ari mu gitondo sata cyangwa se ni mugoroba, ariko nacato mudafata iminota 10 cyangwa 15 gusa ngumvire byinshi amatwi yawe atigeze yumva. Idonido y'amakuru ni mu kanya gato kuri mikronje uba ariko urumviriza ndi Bunyoni umugenzi wawe ikaze. Akazi mu dodo y'amakuru ategura kandi ukaba ariko uragezwaho nanje Bunyoni. Reka ntangure kuri iyi nkuru kuvuga ko ingorane z'ibitoro mu Burundi leta
yarumiwe imbere y'ubukene bw'ibitoro. Umukuru w'inama nkenguzamateka yasavye abashikiranganji b'intwaro yo hagati mu gihugu gusubira kwemera uruja n'uruza rw'amapikipiki hagati mu gisagara ca Bujumbura, umugwa mukuru w'ubutunzi, mu ntumbero yo gufasha abanyagisagara kwiyunguruza. Emmanuel Sinzohagera arababazwa nuko leta itakigira ico ishikirije ku ngorane z'igitoro, igasa niyumiwe. Umukiranganji ajejwe gutwara ibintu n'ibintu yari yatumwe ko kuri uyu wa mbere mu nama nkenguzamateka y'u Burundi. Umukuru w'inama nkenguzamateka ntiyanyegeje umubabaro wiwe ku bijyanye n'uruheke rw'ibitoro buguma bwisubiriza kandi bugomba bukwize amezi 42, ingorane zikaba ziyongereye muri aya mezi aheze. Ubu baraduza ibiciro vyo kwiyunguruza uko bishakiye atawuvuga ikintu na kimwe. Namwe nk'umukiranganji umengo mwarumiwe, nta bushobozi mugifise bwo kuraba uko ibiciro vyo kwiyunguruza vyifashe. Igiciro co kwiyunguruza i Bujumbura ubu ni 2,500, ayashinzwe na leta ni 650. Abadereva bagashikana abantu aho bashatse batubahirije ibituro. Ubu muri tagisi barahisha 30,000. Nk'umushikiranganji ajejwe mu kubahiriza ibiciro vyo kwiyunguruza, ntimubona inzira n'imwe yotuma tubivamwo canke mugomba ko bidasubira kuvugwa ko? Ndazi ko muza kunyishura ko iki kibazo gihagaze n'ubukene bw'ibitoro, nta muti n'umwe wotuma abanyagihugu bahema. Niko bavugana na Emmanuel Sinzohagera yihebuye cane ku buryo umungane atayaheza. Sinzohagera asaba ko hoba gusubira kwemerera amapikipiki hagati mu gisagara ca Bujumbura, aho abanyagihugu bahisemo kugenda n'amaguru kubera kubura amamodokari yo kwiyunguruza bitumwe n'ubukene bw'ibitoro. Genda muvugane n'abashikiranganji bagenzi banyu, ujejwe intwaro yo hagati mu gihugu kigira murondere ubundi buryo mwerere amapikipiki kunguruza abantu. Mutabikoze kandi ari mwebwe mujejwe ibibazo vyo kuguruza abantu, hategerezwa kuboneka uburyo abantu bakoresha mu kwiyunguruza. Ubuheruka narababaye numvise ko abanyeshure bacererwa ibibazo kubera ubukene bw'imodokari zo kwiyunguruza. Iyo muba mwaravuganye n'umushikiranganji ajejwe intwaro yo hagati mu gihugu, mwari kuraba ukuntu abanyeshure bunguruzwa n'amapikipiki, mukanatora umuti ukuntu aba bantu boshika kubuzi. Ariko nk'ubushikiranganji mwomengo ntimukibaho, ntimukivuga ku ngorane z'ibitoro, amengo mwarumiwe kuri ico kibazo. Ninde uzokwishura ku bibazo vyacu? Umuti uzova hehe? Bizoherera hehe? Niko Emmanuel Sinzohagera yasubiriye kugaragaza umubabaro. Abakoresha imbuga ngurukana bumenyi benshi barashimiye amajambo y'umukuru w'inama nshingamateka y'u Burundi. Abandi babona ko ari amakinga, ahubwo yategerezwa guhabwa uruhusha rwo gushika hagati mu gisagara ca Bujumbura, kuko amapikipiki nayo nyene anywa ibitoro. Amapikipiki yanyiwe gushika hagati mu gisagara n'umushikiranganji wa mbere w'u Burundi Gervais Ndirakobuca mu 2022. Ico gihe yari umushikiranganji w'intwaro yo hagati mu gihugu n'umutekano. Mu ndwi iheze umukuru n'amashingamateka y'u Burundi Daniel Garasi Ndabirabe yarabishije ko hashobora kugaruka igihano co gupfa ku bantu bahungabanya ubutunzi bw'igihugu, akagiriza bamwe mu bashingamateka n'abadandaza bagurisha ibitoro mu gihugu c'u Rwanda, gutyo bigatuma u Burundi bukena.
abaharanira agateka kazina muntu no ku butunzi ntibahengeshanya gusaba umukuru w'igihugu ubwamwegereye badasiba kuvuga ko habaye impinduka nziza mu bisata bitandukanye mu buzima bw'igihugu mu myaka 4 amaze ku butegetsi, gutuma ko inama rukokoma mpuzamakungu mu ntumbero yo gutora umuti urama ku icyo kibazo, ariko bikaba ivy'ubusa. Amateke twaramwandikiye nta nyishu yaronse, niko Gabriel Rufyiri arongoye Orukome agaragaza umwiheburo. Abasesenguzi bo mu gihugu na mvamakungu bahuriza ku kintu kimwe, ko Uburundi buriko buraca mu bihe bidasanzwe mu bijanye n'ubutunzi, ariko umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yaratangaje kuwa 8 Ruheshi mu gihe hahimbazwa umunsi wakariwe umunsi wasubiriye Pierre Nkurunziza ko Burundi butari bwigere kugira umunezero. Ngayo gukora nyene ivyabaye ni akarorero gusa ntabwo ari ivyo ngivyo, ariko nyene nakubwira ko Cibitoke vya OTB Buhoro vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyaga nkuba n'ibitoro. Kuva kwa 4 uheze ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke ku bushira uburengero bw'u Burundi vyarahagaze kubera ubukene bw'umuyaga nkuba n'ibitoro. Abakozi b'iryo shirahamwe baridoga ku bw'iryo hagarikwa ry'ibikorwa, basaba leta gutora umuti ico kibazo vyihuta. Ibura ry'umuyaga nkuba n'ibitoro vyarahagaritse ibikorwa vya OTB Buhoro mu ntara ya Cibitoke haraheze hafi indwi. Kubw'isoko muri iryo shirahamwe icayi n'amashira nini yarahagaritswe, abakozi nabo bicaye muhira. Turabura umuyaga nkuba wo gukoresha ibimashini binini kandi igice kinini c'abahinga n'abafundi n'abandi bakozi ntibagitonda ku kazi kuko ataco bafise bakora, niko bivugwa n'umwe mu bahiga uheruka guhabwa akazi. Izo ngorane zishitse kuko bivuga n'umwe mu bafundi mu gihe kibiko ari umwanya wo kwimbura icayi. Ubu icayi kireze mu mirima y'abarimyi n'ishirahamwe. Ingaruka zishoboka cane nuko iyo mirima y'icayi ishobora guca yuma kuko nticosarurwa kidaca gicishwa mu mashini, niko umwe mu bafundi ashimangira. Iyindi ngorane ikomeye n'ubukene bw'ibitoro vyaranse gupakira icayi cishiye mu makamyo kiganwa i Bujumbura bivuye ku bukene bw'ibitoro. Amakenga aratanguye kwibonekeza ku ruhande rw'abakozi, abo bahakwa abadahembwa kuko umushahara wabo uvana n'amafaranga aba yavuye mu cayi cagurishijwe. Ayo mafaranga akanafasha kubeshaho iryo hinguriro. Akamu kadasanzwe gategwa leta kugira ngo itorere umuti ico kibazo c'ubukene bw'umuyaga nkuba n'ubukene bw'igitoro. Bidakozwe iryo hunguriro rigiye gutembera, niko bivugwa n'umwe mu barongoye OTB Buhoro. Ni byinshi cyane biriko birabera iniwacu ndetse birananejeje, bimwe ibindi birababaje, nubwo ariko nyine Bujumbura maririye ibanza twamuye imboga novyo vyakozwe ko nikena n'ingorane z'igitoro. Abakenyezi badandaza ivyamwa mu makaritsiye yo mu gisagara ca Bujumbura ntibakimenya aho bata umutwe. Ibura ry'igitoro rirakora kwiyunguruzwa ry'ivyo bidandazwa. Abatoza amakuru wa Burundi News TV barakurikiranye umukenyezi Pasikazi aturuka Inyamabuye mu komine Isare mu ntara ya Bujumbura, yahoze yitwa Ruro, atunze wenyene abana 6 biwe kuva umugabo wiwe amuhevye. Uwo mukenyezi avyuka buri munsi saa 10 z'igitondo afata ipikipiki aja ku isoko rya Kotebu, aho arangura amavoka, amahwi, ihiye, itomati, imicungwe n'imboga zitandukanye, apakira muri tagisi kugira ngo aje kubidandaza mu Mutanganodi
isoko naho akorera biri mu buraruko bw'isagara ca Bujumbura. Kubwiwe arahakwa kuheba uwo mwuga ugaburira buri munsi. Ibiciro vyigwije hafi gatatu ku isoko rya Kotebu kuko ivyo bidandazwa biva hagati mu gihugu bitazwe n'amamodokari. Ibitoro bironkwa ku mafaranga menshi kandi bikagora kuboneka. Ipikipiki n'imodokari nazo zisaba amafaranga menshi mu kunguruza ivyo bidandazwa. Mu gihe aduje ivyo biciro kuri ivyo bidandazwa kugira ngo yunguke abakiriya biwe harimwo amabutike baca bidoga baranka ivyo biciro vyiwe kuko imiryango irahunga ivyo biciro vyayo mabutike bakavuga ko ari birebire. Mu gihe ubwa mbere Pasikazi yahora aheza ibiseke bitatu vy'itomate buri munsi, ubu ntashobora no guheza igiseke kimwe ku munsi. Nico gituma yidoga. Nikihe ashobora gukora kandi kugira ngo agaburire umuryango wiwe? Abanze amaso indongozi z'igihugu kugira ngo zishobore gutora vyihuta inyishu y'ubukene bw'ibitoro. Abakenyezi nka Pasikazi bariko baragwa muri izo ngorane ni benshi cane. Ni benshi mu makaritsiye nka yose mu gisagara ca Bujumbura. Abo bakenyezi bamara umunsi wose bariko badandaza ivyamwa n'imboga, rimwe na rimwe bonsa abana babo bicaye munsi y'umutaka bikinze akazuba k'umuci n'ubushyuhe bw'i Bujumbura. Bose mu bo twavuganye bafise ibisabo bimwe. Indongozi nizitorera umuti ico kibazo c'igitoro. Nimba urudandazwa rutoya rwahungabanye bimeze gute mu butunzi mu Burundi? Niko ababikurikiranira hafi bibaza. Ata bitoro ibikorwa vyose vyo mu gihugu bica bicumbagira. Nshuti banywanyi bacu, reka mbe nsubikiye ahangaha. Amakuru yacu nakagaruka. Ndabakunda cane. Ciao ciao.